Abanyagihugu mu Rukana baduhaye makuru bamenyesha ko amasore baho bakorerwa akarenganyo aho nk'uko isoko ryacu rivyigana abarenga 50 bamaze guhagarikwa hari n'abaza baramaze kujanwa mu mpimba. Hariho nk'imisore ishika 50 canke irenga bongiye mu busho butandukanye uhereye aho kuri zone ya Rukana ukaja muri zone ya Rugombo ukaja kw'ikomine mu Cibitoki kugera n'abamaze gushika mu mpimba barenga 25 bari ku Musaga ku bintu vy'akarenganyo bagirizwa ko bajabuka muri Kongo akajagari ni kenshi kuri uwo mutumba wa Rukana. Kubera gutinyira ko bohava batwarwa gufungwa abenshi ubu ntibarara mu nzu bivuye ku kuntu abakizura bari bamaze amajoro babarondera. Nta misore ikihasigaye benshi barataye baromoka bamwe barara mw'ishamba gutinya ko bafatwa ngo bajanwe gufungwa. Hari amakuru atari meza kabisa ko mutumba aho kuko imiryango ntinezerewe no kubona abana bose baruka imisore n'abagabo batingo bahunga bivanye n'agatotezo kariko karaba. Abanyagihugu basaba abajeje intwaro n'umutekano ko amategeko yo kubahirizwa uwufashwe mw'ikosa ahanwe ntihagire usubira gufungwa kubera kwikekwa. Ufashwe ari mw'ikosa ahanwe kubera ko yakoze iryo kosa ko apana gupfa gufungira abantu gusa ataco bazira. Ivyemezo bibonetse afungwa agakurikizwa amategeko. Turanasaba yuko abafunzwe babeshejwe bose bofungurwa. Imiryango tazi imisoro yayigeze bamwe bageze mu mpimba abandi bariko bafungirwa mu madocument ashobora kubitwa bakubagurwa abandi bakwa amahera bituriho by'abafungurwe bakayabura abandi bakagurisha amato mu bira ko bofungurwa. Turasabye akajagari kose hagabanuke. Kuri ivyo twagerageje kurondera kuri telefone ngendanwa urongoye secteur Rukana ariko turamukena.